Nshuti namwe bakunzi mwese ba Bienfo na Bienfo Plus turabaramukije tubifuza amahoro y'Imana aho mutumbereye hose haba mu Burundi mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari hakurya y'amazi tutibagiye cane bene wacu bari mu bihugu vya Qatar, bari mu bihugu vya Emirati, mu bisagara vya Dubai n'ahandi, tubabwira ko turi bafise ku mutima kandi tubasengera. Nivyo bisa nkuko bigoye ariko ibi by'intambara n'impuha z'intambara birahera, nta mvura idahita. Ndi jenyene ubu sindi kumwe na Benita ntaraza. Uno munsi Benita afise amasengesho menshi yo gukora, ngira reka asengera ibi bihugu kuko ari vyiza no gusenga kuko Imana ari ifise ubushobozi n'ijambo rya nyuma. Benita rero nibaza ko yahavuye aja mu masengesho akomeye cyane kugira ngo Imana ihagarike zino ntambara. Niyaza ngira ngo tuzoshikara gukorana kuko murazi ko turi kumwe na Benita ibintu biba bimeze neza. Ubu rero dushaka kubashikiriza amakuru y'ubusesanguzi cyane kubw'intambara kuko ari intambara ikomeye cyane, aho amatoni n'amatoni aguma korokera ku bantu mu buryo bw'ibisasu biriko biraraswa. Biriko biributsa abantu intambara zabaye muri Vietnam, aho amatoni arenga imiliyoni hafi ndwi zaguye igihugu ca Vietnam, canke mu gihugu ca Afghanistan igihe ibihugu bigize RSS byatera igihugu ca Afghanistan. Bavuga ko hariho amatoni arenga imiliyoni 2 zaguye ku butaka bwa Afghanistan. Murumva ko atari ibintu biba vyoroshe. Aha rero ni ku ruhande rwa Irani, nubwo tubashikiriza cyane kenshi tubibanda ku makuru ya Irani, nkaho umengo Irani ifise ingufu nyinshi, ariko nagenda abwire ko tutarabafana na gatoyi ba Irani canke Amerika. Tubabwira ukuri by'ukuri nuko Irani nayo nyene iriko irajya amabombe atari make kandi akomeye cyane. N'igihugu ca Israel biriko biraronka umufurizo w'amabombe, amatoni y'amabombe naco nyene, ariko igihugu ca Amerika coco n'amabaze yacu ashishikara kuraswa ko, ariko coco twabwiye ko kiri kure cyane ku y'igihugu ca Irani. Kandi hari ababibaza bati kuki Irani yo itarasa muri Amerika ku butaka bwayo. Tugatamenyesha yuko igihugu kiri kure nka Amerika, ubwa mbere ibiganisho byokoreshwa byo ari ibiganisho bisa strategique, amamisire bita intercontinentale. Ayo nayo kenshi usanga akoreshwa, ariko bya bigwanisho bifise ubumara bukomeye bwa nucleaire bya kirimbuzi, kuko mwene ivyo bigwanisho bikoreshejwe harabaho alerte, kuko igihugu gitewe namwe n'ivyo bigwanisho ntigishobora kumenya ko gitewe n'amabombe nucleaire canke ari amabombe asanzwe bita conventionnel. Gutyo kirashobora gusanga kiriko kirivunisha mu kwidefanda gikoresheje naco nyene amabombe ya nucleaire. Gutyo rero ugasanga isi ibonye akaga. Twibibutse ko n'igihugu cy'u Burusiya igihe gitera mwene aya mabombe aya misile bita intercontinentale canke portée intermédiaire, nkaziya mumva zitwa za orishinique, hajya igihugu cy'u Burusiya cyaba cyamenyesheje cyane, cyaba cyamenyesheje igihugu ca Amerika yuko gitemwe n'ayo mabombe, kikavuga n'amasible gikeneye kugira ngo ayo mamisire Amerika ntihave yabona hanyuma iyafate, kuko idashobora kumenya ibombe iriko kuri ayo mamisire. Amerika ishobora kwivuna ikoresheje ibwanisho ronyangano, ugasanga karambaraye karahabaye. Nuko rero bace babivugana, niyo doctrine canke ingene bahanahana amakuru. Burya bagwana bazi nabo nyene akarimbi, kuko ivyo bigwanisho birinda guca hejuru mu kirere cyane ahashobora kuba hari amasatelite. Gutyo rero amasatelite acabona yuko hari ikigendajuru kidasanzwe kije, kandi ibihugu byose biceja muri alerte, ico bita alerte ya dissuasion canke alerte maximum, aho ivyo bihugu bishobora navyo kugira ama riposte bikoresheje ibigwanisho rohonyanganda. Ivyo rero igihugu ca Iran ntigishobora gutera igihugu ca Amerika ku bwiyomvo. Imvo nayo igira kabiri nuko Amerika ifise amabaze canke ari igihugu gikomeye cyane inyuma y'ubutaka bwaco
kuko inguvu za Amerika ziri inyuma cyane y'ubutaka bwa Amerika. Ivyo murabizi muramurikurikirana ku mashini atandukanye, bisigura ko kwigora ngo uri kwitera Amerika ku butaka bwavyo ari wowe uri kuriruhisha. Amerika abayizi bayirwaniriza aho yagiye kubaterera kugira ngo bayimaramaze canke inyungu zayo bazonone, hanyuma gutyo bivye bityo ko bayitsinze. Ni ukuvuga ko Amerika ari igihugu kigoye cyane gutera ku butaka, kuko nta gihani urube n'ibihugu bishika bibiri gusa ku byerekeye ubutaka, Canada haruguru no hepfo Mexique. Nta handi hasigaye hose hari amazi, hari inyanja, amabahari atandukanye kandi manini cyane, ku buryo vyo kugora udafise force bita force navale canke igisoda kibonera mu mazi cyane ngo uheze ugende gutera Amerika, kuko hamwe ukoresheje ama missile intercontinentale. Amerika isanzwe ari igihugu naco nyene gifise ibigwanisho rutura bikomakomeye cyane, aho urumva ukwegeye isi yose. Nivyo bintu bibiri bishobora gutuma Iran idashobora gutera Amerika ku butaka, ahubwo igwaniriza Amerika kuri aya mabaze militaire aba ayegereye, nuko yegereye ico gihugu cyatewe. Nuko ubu rero muri iki gice tugira tubabwire intangamara iraheze, tugatamenyeshe ko iyi ntambara ya Iran na Amerika ari intambara yopoza inguvu zibiri. Hari inguvu bita force brute canke brutale, no kuvuga inkomezi za Amerika zikomeye cyane, aho Amerika ikurashe kabisa urumva yuko umuriro uwumvise. Hakaba nizi nkomezi bita la force de résilience, murantunga si résilience hago ni résilience, aho igihugu kihagararako kigatena gushika Amerika umurindi yarizananye uhagarara. Bureno Iran irikiratena, Amerika nayo irikirakomeza gufyonda cyane igihugu ca Iran, kuko mwana muse yuko ari President Trump ari secrétaire à la défense à la guerre wa Amerika canke abo muri Pentagon bavuga ko Iran bazokomeza kwirasa ku murindi mukomeye cyane gushika bashikira mu objectif, kuko twabwira yuko ku munsi wejo Iran yagabwe ku bitero nko ku munsi wa mbere wa munsi Iran bavuga Amerika ivuga ko yateye ama misile arenga 1000 ku masibira arenga amajana. Bavuga ko Amerika umurindi iriko irawukomeza cyane, itaruha ihagahengwe igihugu ca Iran. Iran nayo ishishikara kwihagarara ko nubwo nayo nyene biba bikomeranye, ariko irashishikara kwihagarara ko nayo nyene kugira ngo yerekane ya resilience canke kwa kwihagarara ko twabwiye gushika Amerika umurindi ugabanuye, maze nihaboneka ibiganiro canke Amerika ikavuga ati turayivuyemwo bivanye n'amakimbirane ari mu gihugu ca Amerika, za Sena, abanyepolitiki batandukanye batariko baravyemera bizovana. Nuko rero uno munsi uyu mwanya tugira tubahe umwihwezo werekenye inguvu hamwe n'intege nke za bino bihugu bibiri byose. Reka duhere ku gihugu ca Amerika. Amerika ni igihugu gifise inguvu ziteye ubwoba cyane, ni igihugu gifise ibigwanisho bikomeye cyane, kandi gifise amamisire akomeye cyane azimya icereke bashobora kurasa ku maradare yanyu, bakarasa ahantu hose mu mwidagaduro cyangwa mu mwidegemvyo ntangere. Amerika ifise indege z'intambara zikomeye cyane kandi nyinshi zirenga 13,000 by'indege z'intambara, n'amato y'intambara akomeye cyane, ibyo bita ama porte avion, ama frigate, ama sous-marin canke ibyo bita ama croiseur n'ibindi. Amerika no kuvuga ni igihugu gifise inkomezi cyane, kitoroshe na gatoyi, nubwo mubona Iran ikihagararako, ariko Amerika ntiyakoresheje ingufu zayo zose, kuko byaca bituma ija mu bintu bita amagere, ama economie de guerre, canke ikamobiliza abasoda bose. Ivyo navyo Trump arinda kubisabira uruhusha muri Sena, nayo isanzwe itemereye intambara yo muri Iran. Sena yarigabuyemwo abemereye intambara n'abayishigikiye. Hanyuma Amerika rero irafise n'ibintu byita
systeme anti aérien yo ku buryo yo yirashe ishobora gusama bombe yanyu. Ico gituma uno munsi mumva za porte-avions zigihagaze nubwo zimaze kiraswa ko amabase militaire nubwo hariho amadega amaze kuba kandi akomeye cyane, haba mu mastoke haba ku ndege zimaze kuraswa, haba ku maradare n'ibindi canke amakartier generale bisanga amasheni do commandement yayo, ariko biracahagaze. Amerika iracafise ingufu zikomeye imaze kugaragaza mu ino ntambara. Intege nke rero novuga amatu yandi ya Amerika afise imbere ko mvuga intege nke ni technology. Amerika ni igihugu gifise technology ihambaye ku buryo radare yawe bashobora kuyizimya nka kujya bagiriye Maduro n'abandi, canke ibigwanisho imisire zawe n'izindi bakazigira ico bita kubruya, misire irikirajana systeme ya guidage igaheza iyo systeme ikababruye nka kujya uba wakije radio ukabura umurongo n'umwe, urumva ntushobora kuronka amakuru, ntushobora gukomunika. Izo misire abanyamerika bafise iyo technology n'amasatellite menshi cyane. Muravye ubuhinga bwa Elon Musk afise vyerekeye Starlink, no kuvuga yuko itumanaho amakuru ya Amerika irahambaye cyane, bafise technology ikomeye cyane. Ikindi naco ni coalition. Amerika irafise coalition y'ibihugu iyo igiye gutera bica bishigikira. Mwamaze kumva ko ari uburaya, mu bihugu by'uburaya muno babwira France, igihugu cy'Ubwongereza, Allemagne n'ibindi biriko barabara ko navyo bya gutera inkunga biri hamwe, kuko OTAN yoyo iri divize ko igihugu ca Espagne Monaco chance n'Ububirigi ko bitazokwifatana n'ibindi bihugu mu gufasha Amerika. Nuko rero Amerika irafise amatu ya coalition na technology n'ibindi. Intege nke za Amerika nizihe? Amerika ifise intege nke paraporo y'amastoke ishobora y'ibigwanisho ishobora gukoresha muri ya ntambara. Ifise intege nke kandi kuvyerekeye umwanya, kuko ibi by'amaoperation spéciale cyangwa militaire ni ibintu bishobora kumara umwanya muto ko ntibari intambara ihoraho. Mugabo muraze kumva yuko Amerika yari ishaka ko intambara iba ngufi, mugabo iratsindira mu nyuma iramenyesha ko izomara indwi. Mu nyuma indwi bumva Amerika yavuye ku minsi 4 ishika ku ndwi, mu nyuma ivuga ngo indwi 2, mu nyuma ivuga indwi 4. Ubu naho Amerika ivuga ko intambara ishobora gushika mu kwezi ku9. Ariko ikibazo Amerika ifise nza ntege nke z'amastoke kandi intege nke za politike turiko turamenyesha, kuko Amerika gushika mu kwezi ku11 murumva ni haba amatora, ariko n'imbere y'amatora naho nyene murumva amakimbirane mu gihugu ca Amerika rikaraba, aho bamwe bariko baragira imyerekano, abandi bariko baragaragaza ko batabishigikiye na gatoyi. Ikindi twamenyesha nuko hari umugenerali w'umuvetera hari amashusho yagaragaye ko yashatse kwinjira ahantu inama ziko zirabera, baramusohora ku nguvu, maze amateleviziyo bayabibonye, amasanamu arafatwa, kuko mu vetera yariko avugira hejuru avuga yuko iyi ntambara Amerika itegeza kuyitsindwa, ko Amerika yihagarara hakiri kare itaramaramara. Uyu araheza rero arasohorwa ku nguvu, bisigura ko Amerika ifite intege mu buryo bwa politike, mu buryo bw'umwanya iyi ntambara ishobora kumara, kuko bizotwara uburyo bwinshi n'amastoki. Tugende bw'igihugu rero ca Iran. Igihugu ca Iran kirafise, reka ntangure mvuga inkomezi, kirafise amastoke kuko cyariteguriye, kimaze imyaka irenga 20 citeguriye ko kishobora guterwa muri runo buryo. Urumva cyarakoze amastoke, kandi n'ubu kibandanya gikora ibigwanisho bishasha by'amamisire n'ibindi, aho igaragaza amamisire y'ubwoko bushasha butari bwakabonetse batari bayiziko. Hanyuma ifise amastoke menshi ya za misire. Hanyuma ikindi naco Iran ifise nk'inkomezi canke atu na bene gihugu baho basa n'abapatriote, nubwo habagambanye baguma bigaragaza. Mugabo kubona Iran yarashoboye kwegeza yose ya na Mossad, abo nivyo n'ibiro vyigendereza vya Israel na n'igihugu ca Amerika, byerekana ko Iran iriko irashira abene gihugu muri Iran bariko barashira hamwe kugira ngo bose bagwanirize hamwe umwansi. Numva iyo atu ya patriotisme abanya-Iran barayifise. Iki naco ni geography canke igihugu ca Iran kimeze ni kinini ku buryo ayo matoni yose y'amabombe aguma akigwako, biragoye cyane kugifuta, biragoye cyane gutuma Irani yosugerezwa ku mpande zose, kuko basanzwe bafise n'amayeri yo kuba barimvye mu kuzimu, hanyuma ibikorerwayo
ntibeze ngo bimenyekane biboneke ku maradare canke ku masatelite aba ari karasiriveya ikindi yindi igihugu cyane ifise nuko ari Republika Islamike aho abisilamu basanze bo bemera ibintu byo gupfa upfiriye novuga mu buryo bw'umaratiri na yari mu kwezi kweranda iki naco nisane n'ingufu cyane igihugu ca Irani kuko Irani ivyiri kirakora ibifatanya n'ivy'Imana n'imyemerere yayo gutyo bikagora cyane umuntu kumwemeza kuko abasanze afite indi yemera iyindi canke ingufu za Irani ifise ni kuvyerekeye inkunga yahawe n'igihugu c'Uburusiya n'igihugu c'Ubushinwa kuko abo bayihaye ibikoresho n'ubuhinga bumwe ishobora kwifashisha ko na cyane cyane amakuru y'ubutasi kugira ngo Irani ishobore kumenya ivy'Abanyamerika na Israel bariko baragendereza gukora muri kajya karere. Irani rero irafise intege nke kuko bigaragara ko atagisoda cyo mu mazi ico bita marine ifise gishobora guhangana na Amerika nivyo kuvyonga irashobora kuvyonga ico bita amavedete anyaruka no kuvuga ubwato buto cyane bunyaruka canke ico bita amatorpille no kuvuga amabombe iyo yaca mu mazi canke amasumari mato ifise mato cyane ifise ishobora kugira amadega mwamwe mugavye ukuri Iran ifise marine ishobora guhangana na marine y'Abanyamerika burya bwato Amerika yashize muri kajya karere. Izi ntege nke Iran nubwo ifise indege ntishobora kuruha izigurura kuko ikirere kiriko amaradare kiriko n'amasatelite acungereye cyane Iran bigora cyane kuba yoshobora kugura indege zayo ngo ziheze zigende zikora ama operation. Ikindi naco Iran ifise intege nke cyane ni nkuko Iran isa ataco yambariye mu byerekeye ama system anti aérien no kuvuga ibi by'ubwirinzi kuko ubu uko bivugwa kera twabwira ko indege zitaruha zegereza Iran mugabo baramaze kunetraliza ama radar ya Iran atari make ku buryo ubwirinzi bwo mu kirere bisigaye nkaho mengo nta Iran ntabwo ifise cyane. Indege za Israel zirashobora kugenda ubuzikinjira muri Iran bisa nkaho Iran vraiment ifise intege nke cyane kuvyerekeye aya ma system anti aérien. Rero no kuvuga iki Iran rero ikintu ca mbere ikonta ko ni intambara yayo siyo kukwirinda ahubwo niyo kwankesa canke resilience canke nizi nkomezi nukukuntu Iran ishobora guhagarara nubwo iri kiragira amaperita akomeye cyane nubwo iri kironka amaku akomeye cyane ku butaka bwayo no ku gisoda no ku ndongozi. Iran ifise inkomezi zo kwankesa ivyo Israel canke Amerika idakunda kwihanganira kuko Amerika hari urugezo imaze kwankesa cyane. Murabona nko muri Vietnam abanyamerika barenga abanyamerika barenga 100,000 bamaze gupfa muri ama manifestation cyangwa menshi muri Amerika bavuga bati intambara nihagarare maze Amerika iba yahagaritse ijya ntambara idashoboye gutsindira cha Vietnam. No kuvuga rero igihugu ca Iran gihagaze cyane mu kwankesa maku nkakujya mugwana umuntu akakubwira ati nkubita uko kose mugabe ingumi yose ndakwinjizamo ndazi wewe hari urugezo utaza kwemera. Niko ni intambara imeze. Muri make rero turaje kubabwira ivyerekeye intege nke yabamwe n'abandi kuzigaragara muri ino ntambara tunamwe tukabagana ko mushobora tukabahamagarira ko mushobora kwinjira muri commentaire namwe mutubwire ivyo mwibaza bitandukanye kuko tubivuga ari twebwe nyene atamakuru dufise ngo y'uburyo buri officiel cyangwa ikindi ahubwo dukoresha ico bita open source no kuvuga ibi bica ku buhinga ngurukana mumenyi ku masite ku mashene yandi atandukanye y'abasesanguzi no mu bitabo byose biri kwandikwa canka ama commentaire y'abakomentateri bakomeye dogere babo babafitiye novuga ubuzoberezi mpamiza bushobozi bashobora kuba barakoze mu bigo bitandukanye bafise experience ikomeye cyane. Ariko namwe muri commentaire murashobora kutubwira ico mwibaza hari intererano ibibazo canke murashobora no kutubwira naho twavuze ibitari byo mukadukosora nico commentaire mu espace ya commentaire imaze. Murakoze cyane nibaze ko ntabarambiye turashishikara kubabwira no kubatosora ibiko biraba
twizeye ko mugumana natwe mwibuka gukanda like no kuyabona kugira ngo dushishikare gushika kuri benshi buno busesanguzi. Murakoze cyane, mugiraho muba kandi mubahwe, Imana ibazigame.